Guys, kuntu rero ushobora kwiformatira telefone yawe. Hari igihe telefone yawe usanga yagupararanganye bikaba ngombwa yuko uza kuyiformata. Rengira ndakwereka uburyo ushobora kuyiformatira. Iyi ni Infinix Hot 6. Rero ngoma ndakwereka ukuntu ushobora kuyiformatira. Irashobora kuba yagupararanganye bikaba ngombwa yuko uyiformata. Rero nivyo ngira ndabereke. Ariko uburyo ngira ndabiberekemwo n'uburyo uba uzi code yayo duformata duciye muri parametre. Okay, nzobereka video y'ukuntu ushobora guformata rero mu gihe harimwo shema. Ubu n'uburyo ushobora guformata mu gihe harimwo code uyizi canke mu gihe ata code irimo, ariko bikaba ngombwa yuko uyiformata utiriwe urajana ku bafundi ngo bagutware amahera y'ubuntu. Okay, aha rero urinjira muri parametre ya telefone yawe, ariko imbere yuko ubigira uraraba nk'ibintu kenera ukabiha nk'umugenzi akabikubikira muri telefone yiwe, kuko byose bica vyifuta bicitangura bushasha. Uraza muri parametre ya telefone, jewe ngiyi winjire hamuca umanuka ino musi kuri systeme. Nabwiye ni Infinix Hot 6, hama ufiteho ndeko hamuca uza ngaha kuri option de reinitialisation. Aha murahabona niho duca dufyonda aha. Okay, hama dugaca tuza ahantu hambere handitse ngo établir la configuration d'usine kwaka kanyuma. Aha uca ufyondako, hama ugaca uza ino musi kuri reinitialiser le téléphone. Aha ugaca ukuramwo code iriyo kuko ubusanzwe uyizi, uca ukuramwo ugaca ufyonda ngaha kuri tout efface. Uca ufyondako rero tugaca turindira telefone yacu ikazima igaca yongera yake. Rero izoba iriko irifuta vya bintu vyose biba birimo. Okay, reka turindire rero telefone yacu iheze kuyifuta. Ndabereka guys impaka isubiriye kwaka ama step yose biza gucako kugira ize gusubira kuba iri kiraka. Okay, reka turindire rero telefone yacu iheze kwaka, ariko mwihanganiza ndafata pause kuko irateba. Rero bica biba ngombwa yuko video yoca iba ndende gose ndayiretse. Murabibona. Okay, murabibona yuko iri kiraka telefone yacu. Katurindire. Guys, guformata biroroshe, ariko ico bigusaba no gukurikirana video mugira jeme na partage kugira ibi vyigwa tubaha bishikira abandi bantu benshi bashoboka. Guys, mudushigikire nyene kuri utu dutrike tw'ubwenge tuza turabaha. Okay, ndibaza muriko murabibona. Okay, turindire telefone yacu iheze kwaka. Okay guys, turarindira telefone yacu iheze kwaka. Murabona yuko mu gihe uriko urayiformata irateba kwaka kuko ibiriko iritanguza bushasha. No kuvuga iyo formase telefone icigaruka imeze kumwe ikiri shasha, kumwe umuzungu yayikora uko yari imeze. Reka turindire telefone yacu iheze kwaka. Okay guys, tutegereze. Okay guys, murabona yuko telefone yacu itaraheza kwaka, turacarindira. Ahanira hamaze umwanya ikimeze uku. Reka rero turindire. Ntuze kubona itevye kwaka uze kwibaza ngo irahezeyo. Ya birahera, reka turindire. Aha nyene birikiri iratanguza ibintu bushasha. Okay, murabibona yuko ica yakira ahantu hameze uku. Guys, aha rero ikintu cukora mubona aha hantu handitse ngo English United States. Ni kuvuga urashobora gutangura ukoresheje ururimi rw'icongereza. Ushobora ngaha kuri start. Okay, aha rero ucukuramwo carte simu yawe. Aho ucukuramwo carte simu irimo. Karero nkobo je mbanze nkuremwo carte simu. Okay guys, twebwe rero carte simu twazikuyemo, sinzi ko mubona aha hejuru. Aha ako berekana yuko ata carte simu irimo. Aho cugira rero ngaha kuri Skype every time aha mbere ucufyondako. Okay, baca batubwira ngo select a sim for text message. Ibi duca dukora roturu kandi tukagira roturu. Okay, tugaca dutangura rero bushasha.
hama duca dufyonda ino musi kuri skip aha duca dufyondako, hama kandi tukagira aha kuri skip tugafyondako. Okay, tugaca tugira ngaha kuri continue, ndibaza muriko murayibona. Tugaca turindira, aha baratubwira ngo dushiremwo izina, urashiramwo izina iryo ari ryo ryose. Reka nk'ubu je nandikemwo okay guys, jemejeje kwandikamwo izina rya nyene telefone, ca fyonda ino musi rero kuri next, ca dufyonda musi next. Okay, aha baratwereka ngo dushiremwo komodo passe, duca dufyonda ino kuri skip, turabishiramwo yahejeje kuyiformata, duca dufyonda ko ino musi, hama tukagira ngaha kuri skip aha tugafyondako, tukagira kandi no skip. Hama aha rero baratubaza ngo dushiremwo shema, dushiremwo pin canke password, duca tugira ngaha kuri not now, ntidushaka kubishiramwo ubu nyene, duca dufyondako, tukagira kandi aha kuri skip aha tugaca turindira. Ucuduza musi gose, ucuduza aha biherera, ucufyonda ngaha handitse accept. Okay, tugaca turindira rero telefone yacu igaheza kwaka. Kandi guys, aha uracagura rero igihugu urimwo, turabo Burundi, ngubu Burundi, duca dufyonda, twe turi mu Burundi. Okay, tugaca dufyonda ngaha kuri start, turafyondako, hama tugaca twemezamwo aka kantu, tugaca dufyondamwo. Okay, kagiyemwo duca tugira kandi no musi kuri next, turafyonda next. Okay, hama urabe neza ko aka kantu karimwo hama tugaruke no musi kuri next, hama tugire kandi next. Okay, murabona yuko telefone yacu rero iciye igaruka guys, ari shasha. Hano kuvuga nta kintu na kimwe kirimwo. Okay, nta kintu na kimwe kirimwo guys. Reka duce tugira dushiremo ya carte SIM yacu. Okay, turindire zitore hariya hejuru. Mwabibona yuko ari ngorane y'amarezo, carte SIM zagiyemwo aho hejuru. Murabibona guys, aha rero ubuhejeje guformata telefone, rero usubizamwo vya bintu vyari birimwo, ama WhatsApp nyene, ibintu nk'ivyo vyose, vya bintu vyawe wari wabitse ku mugenzi. Uku niko rero ushobora kwiformatira telefone uciye muri parametre guys. Okay, kandi ko kantu k'ubwenge rero nari nabateguriye. Komeze mudushigikira mu kugira kuri subscribe channel n'ibigezweho kuri telefone. Ciao rero, tuzosubira mu kandi gatrike gakurikira, mudufashe kugasangiza abandi, muzoba muriko muratwereka ko muriko muradushigikira. Bye bye.